umubano wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamwe na Iran ni umwe mu mubano uri kuravugwa ko ibintu byinshi cyane na cyane muri kino gihe, aho twavuga yuko hasa hariko nk'aratutumbuka intambara ihuza bino bihugu bibiri. None byaje gutse nuko ubwa mbere na mbere Leta Zunze Ubumwe za Amerika yishe uno mugabo Qasim Soleimani, umwe mu bagabo badasanzwe cyane mu gihugu ca Iran ndetse no mu karere ko muri kiriya gihugu nyene mu bihugu vyo hagati bishira ubuseruko bwa Aziya. Uno mugabo Qasim Soleimani ni umwe mu bagabo adasanzwe kuko arasanzwe afise force canke mouvement ijejwe ibintu vy'ama investigation canke enquête canke ibitasi imwe muri kompanyi canke imwe mu ruganda twavuga yuko rwagirizwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kwiyicwa ry'abantu benshi cyane ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ihungabanwa ry'ubutunzi na cyane bwa kino gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kirongorwa na Donald Trump, umwe mu bagabo atajya umuntu kandi adahwema gufata ingingo ndetse zikaze cyane. No kubwo ariko yishu itariki 3 z'ukwezi kwa mbere 2020 yishigwa i Baghdad ku kihamande y'ikibuga c'indege. Bimwe mu bintu byateye akajagari, noneho igihugu cha Iran gifata ingingo yo kwihora, aho ndetse uno mwana wiwe adasanzwe yitwa Zainab Soleimani yavugiye kuri televiziyo ya Iran yuko bino bintu bizosiga Leta Zunze Ubumwe za Amerika yicujije. Iyicwa ryiwe ryakurikiwe n'imanika ry'udarapo ritukura ku musigiti wo muri kino gihugu, ku muzigiti witwa Qam. Bimwe mu bintu byateye ubwoba ndetse bituma tension zihinduka, nubwo Donald Trump yari yemeje yuko igisigara kidasanzwe. Uno munsi rero Iran yazindutse itera canke igaba ibimisire bishika 15 bemeje yuko vyahitanye abantu bashika 80 b'abasirikare b'abanyamerika, nubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika irongowe na Donald Trump yaje guhakana bano bantu bapfuye. Bimwe mu bintu bibandanya noneho kuba vyibazwaho vyinshi, ahubwo Donald Trump ahitamwo kuvuga yuko agiye kurenza ibihano kuri Iran yagerageje gukora ivyo bintu. Nakubwira neza na neza yuko bino bintu zino misile vyateye neza na neza ku bice bibiri, harimo Erbil and Assad, bimwe mu bibanza biri muri Iraq, ndetse na Iraq yaje gusohora itangazo yamagana bino bitero yuko kubera ko vyavogereye uburere bwabo. Donald Trump yahakanye yuko atamu sirikare n'umwe yanakomeretse canke ngo apfe kubera ivyo bitero. No kubwira kandi neza na neza yuko Iran naco ari kimwe mu bihugu bidatinya gufata ingingo ndetse bidatinya namba Leta Zunze Ubumwe bwa Amerika, nubwo umugabo atarasanzwe yagiye kurongora bino bintu byo kurinda cyane bikoresheje investigation canke yo hanze canke imbere mu gihugu. Uyu yishwe na abasirikare aba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakoresheje drone. Tuvuga yuko n'ubundi atari umugabo adasanzwe uyu Qasim Soleimani, vyatumye yuko kubona yarishwe, noneho Iran ivuga ati dutegerezwa kwihora. Ariko reka turabe neza na neza mbega nizahe ingaruka bishobora gutera ku mugabane canke ku isi yose mu gihe bamaze kuba bafata zino ngwano zamaze kuba ziriko zishobora gutangura. No kubwira yuko ibihugu nka Canada, Germany na NATO, igisirikare cya NATO cyamaze kuba tiyumvira yuko gitegezo gukura abasirikare bacu bagiye kugarukana amahoro muri ico gihugu, aho Canada izobashira muri Kuwait, Germany ikabashira muri Jordan na Kuwait, hamwe NATO ikabatwara muri Kuwait. Abandi
ibindi kompanyi z'indege nazo zamaze kuba zifata ingingo y'uko zazosubira gucisha indege zabwo kuri ubwo butaka harimo Malaysia, Poland, Taiwan, Holland, France, China, Korea, Australia, Singapore na Germany hamwe na kompanyi ya Swiss. Ivyo bihugu rero na kompanyi z'ivyo bihugu baje kuvuga yuko batazosubira gucisha indege zabo mu gihugu ca Iraq na Iran, ndetse n'igitoro bivuga ko cyatanguye kuduga ibice kimwe n'ibice 4 kwijana. Ino ntambara rero ya Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nubwo bavuga yuko itazoshoboka, ndetse yuko Iran itazokora umuti, umuntu ashobora kuvuga yuko koko nkuko byamaze kuba byemezwa n'umukuru w'igisirikare ca Iran yuko mu gihe Amerika yobandanya ikora ivyo bitero igiye kuzokwifatira mu gahanga ndetse ikahonyanga Israel hamwe na Arabie Saoudite. Naho Israel yamaze kuvuga ati nimwaramuka mukoze ikintu na kimwe kuri twebwe tuzobakiriza umuriro atagupyinata. Umuntu ashobora kwibaza iyo bizoherera, ndetse niyahe mpamvu yatumye uno mugabo Donald Trump afata ingingo yo kwica Qasim Soleimani. Abaperezida babiri bose, Barack Obama yari yaragerageje muga akavuga ati uno ndamwishe bishobora gutera ikijagari. Kubera iki uno mugabo Trump yabiteye, nizahe ngaruka ubundi zizoba? Gumana natwe, stay tuned, gira subscribe, like.